nongeye kubaha ikaze mwese. Iki ni igice kigira gatatu ca leta nshasha ya Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania. Uyu nawe ni Mheshimiwa Angeline Mabula, yahawe waziri ya ardhi. Iyo Angeline Mabula, iyi wizara ya ardhi ni ubushikiranganji bw'isi n'agataka canke bw'agataka canke novuga bw'amatongo. Hanyuma mu Kinyarwanda ngo ni ministeri y'ubutaka. Hanyuma Mheshimiwa Dorothy Gwajima, Mheshimiwa Dorothy Gwajima nawe yahawe ubushikiranganji bw'iterambere mu banyagihugu, niyo wizara ya maendeleo ya jamii. Hanyuma mu Kinyarwanda ngo Minisiteri y'iterambere ry'imibereho. Uwo ni Mheshimiwa Dorothy Gwajima. Hanyuma hariho Mheshimiwa Pindi Chana. Uyu Pindi Chana yahawe ofisi ya waziri mkuu sera bunge. Ofisi ya waziri mkuu sera bunge ikaba ari ibiro canke inzu ya politike y'umugwi w'abashingamateka. Ibiro canke inzu ya politike canke ibiro vya politike vy'umugwi w'abashingamateka. Mu Kinyarwanda ngo biro vya politiki y'inteko ishinga amategeko. Niwe w'uyu Pindi Chana. Nkuko mubibona, aba n'abakenyezi bizewe bakiri bato baboneka ko bafise inguvu. Urabona yuko muri aba bakenyezi tubaharuriye imyaka twabashira hagati y'imyaka guhera kuri 30 gushika kuri 55. N'abantu bagifise inguvu. Twizera yuko kumbure hari ico bagiye guhindura muri Tanzania. Twizera yuko bazobandanya kugira Tanzania ngo itere imbere kurushiriza uko yari iteye imbere, gufasha uriya mukenyezi Samia Suluhu Hassan gushira mu ngiro ivyo baba bariyemeje kugira bafashe abanyagihugu. Iki rero ni igice ca gatatu, turasubira mu gice kigira kane. Murakoze cane.